igikorwa muri jiri umwe wese mu cyubahiro Imana yamuteye tugira amahoro n'imbonoka zoza y'u Burundi. Ubwa mbere turakengurukiye Imana yatuzigamye uhereye mu gatondo. Turashimiye diaspora ndundi yatwizeye utubabere ijisho n'ugutwi mbere n'amaso ku bikorwa by'iteka muhejeje kurangura. Mu by'ukuri kumutubona hano jewe ndi umushitsi, twese turabashitsi kandi twagiriwe Imana mustanteri wanyu twari kumwe hano. Twizera rero ko byatugoye cyane kubabanguranya kuko mwese mwakoze ibintu by'amateka. Ndabasabe nikomera amashi, ariko barayamaze ngo hama hariho uwa mbere kabaho n'uwa kabiri kabaho n'uwa gatatu, ariko abo bose basa n'abangana. Muti none mwisunziki nk'uko abatunganije ibi bikorwa bari bateguye imbere ivyo tuma dushobora gukora iki gikorwa badutumye. Mwumva hako atari twebwe twicaye ngo dushireho amakriteri, babikoze imbere. Ubwa mbere kwari ukuraba ko muri buri gisata vy'ukuri mwatahura neza icivugo c'ibi bikorwa. Ico cari ku manota 20, kandi ca kabiri kwari ukuraba ko harimwo akabirya cyo bise originalite canke innovation. Ico naco cari ku manota 20. Ca gatatu kwari ukuraba ko bashoboye kwandika canke gushikiriza neza ivyo uriko uratanga. Aho vyavana n'igisata, hari aho cari ku manota 10 canke 15. Ubugira kane yari inyifato y'ubuhiganwa igihe mwashikiriza ivyifuzo vyanyu. Ico cari ku manota 20. Ica gatanu arico nyamukuru kwari ukuraba ko message uri kuratanga isigura neza, utanga message ijanye no kumva no gushira mu ngiro imbonoka zoza y'igihugu cy'u Burundi. Aho hari ku manota 30, kuvuga ko mwahiganywe ku manota 100. Ariko hagati hariho ibindi twakoreyeko, ni nk'abashoboye kunyuranya bagahiganwa mu mugwi bigaragara ko bidahuye n'umugwi yahiganyemo, ico mu gifaransa bita hors sujet. Hariho kandi cyane cyagaragaye mu byo gucapa, twabonye ko abahiganywe batashoboye gukora mu makondisiyo amwe. Hamwe hari abakoze bacapa n'impapuro n'ibikoresho byo kudesa, hakaba hari uwakoresheje imashini nyabwongo. Abo bantu ntawo hava bevariwa kumwe uko ntibakoze mu makondisiyo amwe. Tugasaba abatunganije igikorwa mu ntumbero yo gushigikira umwe yahiganwa akoresheje imashini nyabwongo kuzokwiga ikibazo ciwe kugira ngo aronka agashimwe nk'uwahiganywe akoresheje ubuhinga digitalisation igihugu kiriko kirashira imbere. Ivyo bikumvikana ko tutafashe ikarata yiwe ngo ihiganwe
n'ayandi makarata. Munkundiye nyakubahwa buramatari tubashikirize ingene batatu ba mbere baronka ubushimwe kuri buri gisata. Duhere mbere kubahiganywe badesa. Igicapo ca gatatu uwabaye uwa gatatu nibaza ko yamaze kwiyumva, ntawibaza ko ari uwa gatatu. Ezekiel Minani. Wow, applaudissez à Ezekiel Minani. Tumukomera amashyi menshi. Yasafye igicapo cerekana abarundi mu budasa bwabo bafatanya amaboko. Yerekanye abarundi bari ku mugozi umwe bubaka igihugu kugeza bashitse ku mbonoka zoza. Uwo akaba agira gatatu. Murakoze cyane. Ugira kabiri ni Berthe Harerimana. Berthe Harerimana. Oh, tumukomera amashyi Berthe Harerimana. Berthe yegera hano imbere. Berthe yaducapiye igicapo cy'umurundi ari mu nzu ya nyakatsi, mugabo kubera imbonoka zoza ageze muri Gratte-Ciel. Mukomera amashyi cyane. Hageze wa mbere ni Jackson Iyamuremye. Félicitations à Jackson. Félicitations Jackson Iyamuremye. Yabikoze mu mwanya mwiza kandi yaduhaye igicapo kirimwo insiguro, uburyo n'uwoseruka yobona neza message yatanze. Yerekanye ibikorwa bitandukanye. Abo tubasabe mu bakomera amashyi cyane. Igisata kigira kabiri ni indirimbo. Abahiganywe mu kuririmba wari umuce munini utari woroshe kubanguranya kuko bose bari bafise ama message batanga. Wa gatatu muri batatu ba mbere akaba ari Ayubu Ephraim. Félicitations à Ayubu Ephraim. Ayubu Ephraim wa gatatu amanota 72 n'ibice 8. Amashyi menshi kuri Ephraim, benshi bamuzi ku izina Utujede. Wa kabiri Ndayikeza Odas. Wow, félicitations à Amanota 76 n'ibice 6. Odas Ndayikeza yegera hano imbere. Odas Ndayikeza. Amashyi menshi. Amashyi menshi kwa Niyokwizera Odas. Ndayikeza Odas. Nivyo? Okay. Uwa mbere Diane. Wow.
ego amashyi meza ku mubyeyi wacu ego uno mubyeyi aririmbye neza cyane ikibazo aragikwiriye aratangaye nawe nyine ubwiwe nabyo yari yiteze umunezero ni mwinshi uvanze n'amarira wareka bose tubakomera amashyi menshi no mu mama yatanze mesaje nziza ni Diane nde twibutse neza ry'ikirundi bacashe ntitwavuze amanota yabo. Minani Ezekiel yarose 71, Berute Harerimana 75, Jackson Yamuremye 80. Abayiganywe nyakubahwa Amatari mu gisata cyo gutwenga twasanze abanyabuhumuza batazosaza barafise abantu bo kubatwenza. Uwa gatatu akaba ari Nduwimana Nduwimana JP ku kibanza cya gatatu mu kibanza cya gatatu n'amanota 52.8. JP arashobora gushika muri kino kibanza ku kibanza cya gatatu ku manota 58. Tumukomera amashyi s'il vous plaît. JP Mbebashari yihe usanga yihebuye arihe atari hagufi. Okay. Yari yiranze uko biri kose. Suyu ni Nduwimana nduwagira gatatu. Uyu atari hafi nyakubahwa Amatari akaduki waraza ukabika ninde ubugira kabiri Irankunda Clovis ku kibanza cya kabiri n'amajwi 73. n'amajwi 73. Wow, ni wa Mutama ego. Félicitations papa. Uwa mbere uwa mbere mwibaza ko ari inde? Akazi gafise president do jury. Uwa kabiri numwe yakina afise igiplante c'abamama ca Afro. Tubane Elvis. Turagukenya cyane gose. Turagushimiye gose. Ikibazo cy'amazina. Amashyi menshi kuri uno musore. Niwe wundi yazanye impene. Irya mpene ngira ngo arirari igiye vrema. Yagize ubwoba. Biraboneka ko yitanze gukleya akazanye impene akemera akayikorera kameme. Ikibazo aragikwiriye.
agaperike keza pe uwa mbere none mwibaza ko ari inde uwa mbere mwibaza ngo ni inde reka banza hindukira umusore wacu bamufotora agafoto ari kumwe n'abanyakubahwa aho ubona impano n'ikindi kintu raba zitumye ahagararana na nyakubahwa utora intara n'utora diaspora mu gihugu aronse ifoto amashikuru no musore wacu uwa mbere sasa twumvirize uwa mbere ni Mukuru JP ku kibanza ca mbere uyu niwo musore yagira ibintu vy'umupira arabikwiriye nabonye jiri yacu kitabesha amasi menshi kuri perezida wa jiri ego bagiye ku gisata cy'ivyese uwa gatatu Girukishaka Emmanuel uwa gatatu Dushime Nadine Dushime Nadine Girukishaka sawa uyone Girukishaka Emmanuel Dushime Nadine yegera hano 80. wow applaudissez à elle arabikwiriye ego ni wa wundi yavuga igifaransa cyane umva umuntu wanje ari inyuma tuwo mushinwa n'uwahe ego biraboneka ko bwawe muhumuza mufise impano atahukanye amafaranga umuliyoni ku kibanza ca gatatu mu muhamashimeshi ego wa kabiri Girukishaka Emmanuel amajwi 80 n'ibice bine tumukomera amashyi menshi Emmanuel yari yaryohewe cyane avuga ati rujya rwa mverope ndarucakira gute yari yibagiye no kuramutsa umunezero ni wose bashira ibintu biraryoshe umwaka uza namwe muziyandikisha ariyo batabimenye ilifo ke mwiyandikisha mu mwaka uza uwa mbere Nkurunziza Alexandrine Nkurunziza Alexandrine uwa mbere ku kibazo cya mbere ni Nkurunziza Alexandrine n'amajwi y'amanota 82. Félicitations sister kandi courage Applaudissez à elle, tout le monde comme la machine, s'il vous plaît. Wow. murakoze cyane tuje ku gice cy'abahiganywe mu buryo bw'udukino uwa gatatu Irankunda Fabrice n'amanota 70 n'ibice 8. Irankunda Fabrice ku kibanza cya gatatu ari he? Oh la la. Irankunda Fabrice. Irankunda Fabrice.
duhamagare ugira kabiri Nitegeka Leonce ku kibanza cya kabiri Nitegeka Leonce n'amanota 71 n'ibice bitanu. Wow, tumukomera amashyi menshi Nitegeka Leonce ku manota 71 n'ibice. Amashyi menshi kuri we. Wow. Félicitations. Amashyi menshi kuri uno musore wacu. Nk'uko bigaragara ibintu ni byiza cyane, binabasaba ko mu edition ikurikira mutegerezwa kubimenya kare mukiyandikisha, sibyo none? Ku kibanza cya mbere nibaza ko ari inde? Nibaza ko ari inde? Wowe wundi? Chiragache? Wow, ku kibanza cya mbere Chiragache Club. Amashyi n'amanota 77 n'ibice bitanu. aje n'umunezero mwinshi atariruka. Wa félicitations. Amashyi menshi kuri we s'il vous plaît quand même. Ebasha tumukomera amashyi. Ikibanza cya mbere bisaba gukora cyane. Wow. Wa gatatu bari hagufi Bari kumwe Wow, bari kumwe nabo nyene baprofita agafoto hagati y'abanyakubahwa bakoranye ari batatu ko nyene. Ego ni muje hagati ya mama. Sawa, twenga rero. Utulioni ni dutatu kweli nutwenga. Ayayayo wa mubiwa endabiro wa mubingwa wabasha. Washureka na usawe tubakomera amashyi menshi. murakoze. Irankunda Fabrice ngo yashitse. Irankunda Fabrice yabonetse. Yoshika hano akakira agashimwe kiwe. Abana b'ubuhumuza ntibiba niyo baje mu zina atari gwiwe. Aya niwe. Félicitations Fabrice. Amashyi menshi kuri président de la jury. Reka nawe tumukomera amashyi perezida wa jury yabyitwayemo neza, sibyo none?